yegereye abene igihugu. Iki ni ikibazo kitoroshe kandi uko kimeze amakamu ko yari ameze kera duhenga mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha yekamye mu Ngagara izi kambi zabatayo paraza bazi habeye amasanganye kare zigitangura nta hana yari hegere ninjiye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda gushika kw'ibarabara aya kuri international n'ungaha ku ruzi muha nta muhana n'umwe wari uhari gushika kuri Petit Seminaire umuhana wa mbere Petit Seminaire mu Kanyosha mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera ndetse tucikukira 1962 mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose muze murabe kare mu bisanzwe ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga iyaguye atamihana yegereye mugabo kubera ibihe twagiye turacamo hariho abagiye baregera amakambi ubwa mbere kugira ngo imiryango yabo mutekane bakaza barashira hafi y'ikambi ngo bacungere hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho duca tubona ibibazo umugabo imbere y'igihe ibyo bikiba babona yuko ari urukiza mugabo twamatunga bati nyabuna reka kwegera amakambi ariko aho ushitse ikambi hose haraza amabanga ubu niyo nuko uvuga ikambi isa niyagutse imihana iri kure gatoya mugabo uzora amakambi yose ubu barayigirije kwa matso ati none amakambi azokwimuka abise abubatse sinzi mu mategeko kimuka ubucu bwa mbere cyangwa ubucu bwa wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbisu hafi wewe utuhafi cyangwa havaho ubucu bwawe ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntugira gusa vyigwa binini ikambi ntibashira ahantu kugira ngo bashire ikambi baba bafise ikintu bagomba gukora ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbere z'igihugu ikingira igihugu muko umuntu ashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu nico bituma rero ivyo no kubyitondera kandi inyishungira mutamu yumva ikambi ishobora kwimuka ko ni inkingi y'igihugu wimuye ikambi uca wimura n'urubibe kuko ikambi ni ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu. Ndabaramukije nshuti babanye mubandanya kutwumviriza ngaha kuri no mbonesha kure cyengurukiye umwe wese wafyonze sabone nawe utarafyonda ko ico utegerezwa no gufyonda sabone inkuru dushize ko ukaca ubona notification amakuru hadushika ko hakakanya havuga ko abasirikare baba baturiye ikampo irimo ibigwanisho vya gisirikare biyamiriza kujya kurwana muri Kongo intambara badasigura impamvu yayo bariko baragwamo ku bwinshi nyamara biravugwa bityo mu gihe generali baratuza we abihakana hakavuga ko iyo hatari yo mpamvu nyamukuru iyo kampu yaba yadutsemwo umuriro ivyaturikiye muri kampu base nta sano bifitaniye n'ivy'abasirikare boba banka kuja muri Kongo. General de Brigade Baratuza Gaspard kimwe mu vyavuzwe inyuma y'ibigwanisho vyahiriye mu bubiko bigaheza bigaturika nuko vyoba vyavuye ku basirikare bashatse kwerekana ko badashaka kuja kugarukana amahoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nkuko twaguma tubivuga mu makuru yacu yatambuka abasirikare biravugwa ko nabo baba bafise ukuboko mu bijanye n'iturikwa ry'ibisasu byakomeje kumvikana mu gisagara ca Bujumbura aho biragaragara ko abasirikare batumva neza canke ngo batahure ico baja kurwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo
ibi bakaba babikoze bagira bereke Perezida Ndayishimiye ko bababaye kandi ko isaha n'isaha bashobora no gukomeza kurasa ibindi bisasu. Baratuza we yagize ati sivyo. Mu gushimangira iyi nyishu Baratuza Gaspard havugira igisirikare yayitanze hatanga insiguro zitandukanye zikurikira: kuja mu gisirikare ni umuhamagaro, abo igisirikare c'u Burundi gihamagara baza kugushaka. Uje muri ubwo buryo rero nta kuntu na kumwe yogaba mu bamurungitse mu butumwa, niko Baratuza avuga. Ibi abivuga nyamara mu gihe abasirikare benshi bakomeza kwinumbira ko igisirikare c'u Burundi gicunzwe nabi, bataronswa agashahara kabo. Abandi basirikare nabo bakaba bagwa ku rugamba muri Kongo badasigura. Nk'uko twamaze iminsi tubibabwira, abasirikare benshi baratoroka bakaja gukora ikiyede mu bihugu by'Abarabu kubera intwaro y'agasakisaki ya CNDD FDD. Kuja mu gisirikare rero byahora hari umuhamagaro, ariko ubu ngubu biboneka ko nta muntu ukijukira kuja mu gisirikare c'u Burundi. Baratuza harongera ati wovuga ivyo ni woba hatazi ingene abasirikare b'Abarundi ari intwari ku rugamba. Muri Somalia babita ba papa Burundi kubera ishaka berekanye. Muri Centrafrica hose barabahayagiza, wanashaka muri ivyo bihugu niho urugamba ruhanitse kurusha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uwo mujenerali araheza akibaza ati ni gute none abantu bavuga ngo abasirikare baratinya kuja muri Kongo aho bahanamenyereye kubera ari igihugu kibanyi. Ku bwa Baratuza abasirikare ngo si abacangero, abantu ngo bakwiye kumenya ko Kongo hari ubutumwa nk'ubundi busanzwe bajamo. Ngo kuki batokwanka kuja muri Somalia canke ahandi uretse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe General Prime Niyongabo hajejwe igisirikare c'u Burundi we yibereye mu gacerere, ntaco haratangaza ku iturika ryabaye mu ijoro ryakeye. Bivugwa ko nawe ashobora kuba yamaze kunyegera akaba yatorotse, kuko nta kintu na kimwe harigera haratangaza ku vyaraye bishikiye ikampu yaturitse yaribitswemwo ibisasu vy'ibimisire n'ibibombe binini binini vyategerezwa kuzaja kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho igisirikare ca Kisekedi kiriko kirarwana n'umuhari M23 uyobowe kugeza ubu ngubu na Colonel Nanga. Ni mu gihe General de Brigade Gaspard Baratuza yashikirije nanone igitigiri nyezina c'abantu bamaze kugwa muri iryo turika. Abantu 13 bo bapfuye naho 57 barakomereka. Amazu n'imodoka biroronekara nk'uko bimaze gutangazwa n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i Bujumbura. Ivyo bitigiri vyatangajwe na Baratuza ni ivy'abapfuye muri rusange bivuye ku isanganya ry'umuriro mu bubiko bw'intwaro mu kigo ca gisirikare ca Camp Base i Musaga mu bumanuko bwa Bujumbura. Ni mu gihe amatwi hadusumira havuga ko igitigiri nyezina c'abantu bashobora kuba baguye muri iri sanganya barenga iki gitigiri uyu mujenerali amaze gushikiriza. Bivugwa ko vyaba hari ukugira ngo Abarundi badacika umutima, bakaba bari gutangaza igitigiri gitoya, nyamara bivugwa ko abantu baba amajana aribo bashobora kuba baguye muri iryo turika. Ivyo bitigiri vyatangajwe na Baratuza ni ivy'abapfuye muri rusangi bivuye ku isanganya ry'umuriro mu bubiko bw'intwaro mu kigo ca gisirikare ca Camp Base i Musaga mu bumanuko bwa Bujumbura. Generali Baratuza yagize ati abakomeretse ni 57 harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Aha turibaza impamvu abasivile haribo bapfuye ku bwinshi, nyamara mu gihe ibi vyaturitse mu kigo cari gicungerewe n'abasirikare benshi ariko bo bakaba batapfuye. Ikigaragara nuko bishobora kuba hari umugambi wari wateguwe, ibi bisasu bikaba vyaturiwe ku bushake bw'abasirikare
bariko bagira ngo bagaragarize Perezida Ndayishimiye ko batanezwe n'ivyo hariko harabakorera. Baratuza yavuze ko ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera. Guturika gukomeye kwamaze amasaha ashika 3 kwahungabanyije ubuzima muri uyu murwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi. Kuri uyu mugoroba Perezida Ndayishimiye yashikirije ijambo ry'indemesho ku miryango yaraye ibuza ababo kubera iryo sanganya. Itororokanirizo ry'amakuru AFP ryasubiyemwo umwe mu ntwazangabo zo hejuru avuga ko abapfuye baharurwa muri 10. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko Uburundi bugifise ububasha bwo kwikingira inyuma y'isanganya ry'umuriro ryaturiye ububiko bunini bw'igisirikare mu kigo ca Camp Basse ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe c'amasaha ashika 3 umuriro mwinshi no guturika mw'ijoro ryo kuwa kabiri vyasize impungenge z'uko ibikoresho vyinshi vy'igisirikare c'u Burundi vyatikiye. Camp Basse ni kampu irimwo ububiko bunini bw'ibirwanisho n'ibindi bikoresho by'igisirikare c'u Burundi harimwo n'ibipfungurwa. Abategetsi b'u Burundi ntibaratangaza igitigiri c'ivyononekaye muri ico kigo ca gisirikare canke nimba hari abagipfiriyemwo n'inkomere. Igisirikare catumye ko ikiganiro n'abamenyeshamakuru mu mwanya uza. Mu butumwa yashize ku rubuga X, Ndayishimiye yavuze ko haremesha imiryango yaraye ibuza ababo anipfuriza abakomerekeye gukira vuba. Yagize ati nkabizeza ko atawocika ivutu ko igihugu gifise ububasha bwo kwikingira. Nyamara ibi biravugwa gutya, hari andi makuru hadushika ko avuga ko Perezida Ndayishimiye yoba yamaze gutoroka igihugu agacika abariko bashaka kumukorera kudeta bagira bamwice maze ntazobashe kwitoreza ikiringo ca kabiri mu matora yimirije muri 2027 mu Burundi. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko. Amakuru yacu nagasaga turabandanya kubatohoreza amakuru uko hagenda tushikira ko niko tugenda tuyabageza ko. Ntimwishe kure y'iyi mbonesha kure yanyu Isi TV.